Igihugu cy'u Burundi gihejeje kuronswa ikibanza ca mbere cyo kuyobora inama ya ONU ishinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Isidore Ntirampeba akaba ariwe yatowe mu kibanza ca perezida w'inama. Amatora yo guhita mu perezida mushasha akaba yabaye mu nama igira 51 iri kibera i Bujumbura kuva kuwa 24 gushika kuwa 28 Rusama umwaka wa 2021. Kubwa Isidore Ntirampeba ni iteka rinini ku Burundi kuko kuyobora inama bizotuma Burundi burushiriza kuboneka neza mu makungu no kuba Uburundi bwashoboye kwakira iyi nama no kuba Burundi bwashoboye kwakira inama ya ONU ishinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati no kuba Burundi bwashoboye kwakira inama ya ONU ishinzwe umutekano mu karere ka Afrika yo hagati vyerekana ko Uburundi ari nyabagendwa. Uburundi nivyo duhejeje gufata ikibanza cyo kurongora umugwi w'amaho ujejwe gukurikirana ibibazo vy'umutekano mu karere ka Afrika Central. Akarusho rero ni kanini kandi tumaze imisi tubishikiriza mu biganiro twagiye duhereza abamenyesha makuru n'abanditsi mu gutegura inama. Ubwa mbere hoho nuko Burundi bwongeye kwiha ikibanza gihambaye mu makungu kuko twari dusanzwe tugifise murazi uruhara rwacu mu bikorwa bitandukanye dufashanye n'iyindi miryango nk'ubumwe bwa Afrika nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU dufasha ibihugu bikiri mu ngorane mu byo kugarukana amahoro n'umutekano. Murazi yuko dusanzwe duterera ibitari bike, ariko kuba uno munsi twakiriye uburongozi bw'iyi komite naho n'akarusho kiyongera ko kaza kaduza ibendera ry'u Burundi mu makungu, kaza gatanga isura yacu kuko tugiye gukoresha ikibanza dufise kugira ngo by'ukuri intererano yacu ibe kirumara cyane mu byo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo ibyo gutsimbataza umutekano wa kano karere bihabwe ikibanza kibikwiye, na cyane cyane ko muzi ko kano karere kacu ari akarere gasanzwe gafise ibibazo by'umutekano. Murabizi mu byo tugiye kwihweza harimo ibyo guhangana ya migwi yitwaje iterabwoba, harimo ibyo kurwanya babandi banyuruza abantu n'ibintu hariya mu ntuze mu bahari Atlantique, harimo ibyo kwihweza ingene amatora yobandanya atunganywa neza kurusha muri ibi bihugu 11 bigize aka karere. Ivyo byose turafise ico tubiterera ko kuko novuga nti uburambe bw'u Burundi muri bene ibibazo ni bunini cyane kandi buzogira akamaro kanini. Hanyuma iyindi nyungu ku Burundi kwakira ibikorwa nk'ibi n'iteka rihambaye cyane kuko birugurura amaso amakungu. Hari abakijana nyawe hururu mu Burundi ntibugendwa, hari abagisoma ibitagira umutwe n'amaguru kuko vyandikwa n'abafise izindi ntumbero. Mugabo kubona aya makungu yose yakoraniye ngaha ni ikimenyetso c'uko atamakenga na hamwe akihari ku by'umutekano, ni ikimenyetso c'uko i Burundi uhaje atararubunda, ni ikimenyetso cy'uko uji Burundi atabura aharyama atabura hafungura. Raba iki kibanza twakoreye mbwe nari cy'amateka, hari abatabizi kuko ibi nibishasha biriko birubakwa. Burya rero twiteze ko inyuma y'inama nkizi haca hakurikira n'ibindi nk'ivy'imitahe, abanyamitahe baraza, bamukira rugendo baraza. Kumbure ejo bundi Tanganyika niyatekana bana kumwe n'imisi imaze imisi bikira iragorana, niyatekana basubire bahaze kuri wa musenyi bafata utwato tunyaruka tukwinezereza, hanyuma bafungura ivyamwa by'u Burundi, bakira akayaga keza, banezerwe, basubire iwabo. Hanyuma isura y'u Burundi bandanye itagata, no byita mu majambo make gutagata iba nziza. Nuko izo ni zimwe mu nyungu sino zidondagura zose, mugabo akarusho ni kanini cyane kubona twakiriye iyi nama, na cyane cyane no kubona dufashe uburongozi tugiye rero gukora bimwe bishimishije kugira ngo nitwasozera kino kiringo tuze tugisozere dufise icyo twerekana twashitse ko mu guteza intambwe no shira hamwe rya